Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi RTBB tubamenyeshe ko tugiye gukurikirana kino kiganiro umwuga urakiza. Iki kiganiro kigaba kigiye kuremeshwa na jewe nyene Hakizimana Karini abandi umukunzi nkongera nkaba n'umukorera bushake wimbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi RTBB. Muri kino kiganiro tukaba dufise umutumire nawe tumusabe abidondora. Yego nitwa Niyonzima Marakiya aba ndomubaji abankorera muri commune Isare intara nziza ya Bujumbura umutumba wa Rushubi kuri centre neza na neza ku Kagazi imbere y'akabare kubo bita Zingaro. Radio Televiziyo RTBB turakunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota. Radio Televiziyo RTBB. Ego murakoze cyane twibutse abariko baradukurikirana mwibuke kugira j'aime s'abonner na partage hama ego murakoze Marakiya kuduha umwidondoro wanyu turumvise ko muba ngaha nyene muri commune Isare mu ntara nziza ya Bujumbura. None muri uno mwuga wanyu muri make umwuga wanyu wubatse gute nk'umuntu atazi ibintu byo kubaza? Ego mwotubwira muri make ukungene uwo mwuga usanzwe wubatse? Umwuga wacu ukuntu usanzwe wubatse neza bisaba bwa mbere mu kuwukora kuba waraciye ku ntebe y'ishuri uhereye kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu aho urashobora kuwukora kandi ukawutegera neza atangorane. Hama mugabo kubera Imana yaduhaye impano naho utawaraciye ku ntebe y'ishuri urashobora kuwiga kubera Imana yaturemanye ubwenge ukawumenya. Tutibagiye yuko n'abandi nyene baciye ku ntebe y'ishuri bakayaheza bashobora kuwiga bakabamenya kandi bo byoroshe. Murakoze cyane. Mbega nibihe bikoresho bikuru mushobora gukoresha muri uno mwuga wanyu wo kubaza? Ibikoresho bikuru ahanini turabanza tugahera kuri bito kandi arivyo bikuru kandi bituma no mu gukoreka. Hari rabo, hari misumeno, hari nyundo, amaikeri, amametero n'ibindi mugabo kubera tutaratera imbere. Yego aha ndaberetse ibaye. Murakoze cyane. None Maraki, yego nibihe bintu mwoba mukorera muri ino saramara yanyu mwotubwira muri make ivyo ari byo mwoba mukorera ngaha? Yego ahanye turakora ibitandukanye bitari bike. Hariho ibitanda, hariho amasara amanje, amasaro, ububati, imiryango n'ibindi bitandukanye. Mbega none muri uno mwuga wanyu nikiye cyatumwe mwiyumvira mu myuga yose yoba ihari? Hariho kubaka n'indi myuga myinshi ihari, kunyonga imodoka, kuba umushoferi, mugaca muhitamwo umwuga wo kubaza. Muba mwavyiyumviriye gute? Umwuga wo kubaza bwa mbere nawukunze kuva nkiri muto kuko narashobora gufata nk'umuhoro canke agapanga nkasanga niko ndateranya agatebe mu tugorogoro canke mu tugombogombo. Aho onye naciye nkura niyumvamo umwuga wo kubaza kandi hejuru y'ivyo onye nahisemo umwuga wo kubaza no kubaka ivyo byose ndabishoboye, y'abasharapanti ndabishoboye, mugabo nahisemo umwuga wo kubaza kuko ari umwuga w'isuku. Byakuje mumba warabikuranye muri make. Yego. None muri uno mwuga wawe nakahe karusho ubonamwo we nka wewe nyene wahisemo uno mwuga? Watubwira karusho ubonamwo? Karusho ni kanini gose. Ubwanje urantunze. Kame mu bwa mbere nawukoze nkiri umusore. Yego. Hama ndawukora. Maze kuwukora harageraho nja kumvuga ati ndubatse. Hama harageraho nza no mugeni n'ubu ndafise ibibondo. Yego.
akubonye n'akarusho kanini gose wabandanije ugufasha wabandanije ufasha yego hama hariho n'abandi usanga dukorana nyene ngaha anye nabo nyene bagakora bakaronka uburyo bakatunga umuryango wabo. Mbega byo babishika hakaba nk'abandi bantu nk'abanyeshuri bahajeje nk'ishure cyangwa abandi bantu bagomba kurondeza ubuzima baba baje kubitura kugira ngo mubigishe uwo mwuga nabo? Yego baraje kandi batari bake ndamaze gushika nko kubashika 25. Abo naho uyu mwanya ubona tutazananye ngaha tutari kumwe abo onye mu kindi gihe wavuze ati ndabatumeko boza ngaha ntangora. Ni kuvuga nuwoshaka uriko arabona ibi bintu uriko urakora cyambe uriko arakurikirana kino kiganiro arashobora kuza kubitura mu kamwakira neza cyane ahubwo n'ubu unye abahejeje abo byanse ko baheza amashure bakagaruka mu mwaka w'icenda n'abahejeje kaminuza bavuga ati kubera tutararonka akazi baje turabakira ntangora. None gamaraki muri uno mwuga wanyu wowo nta ntambamye mushobora guhura nazo? Intambamye mu kazi intambamye ntizibura aragera aho dukora tumaze gukora ugaca usanga abo dukoreye amahera bakatumwa twakoze nk'imiryango nk'akarorero ugaca usanga avuze ngo nguze gutera twamara kuyitera ngo genda amahera ngo uraza ngo utore wasubirayo ntuyaronka. Nasubirayo sindayaronka mugabo ivyo ntibishika kenshi si kenshi cyane mugabo ni nta zindi ntambamye atarizo mushobora guhura. Ntambamye nazo nyene zirahari zitari nke nk'akarorero nk'iyirabo urabona birangora dukoresha amaboko gusa bakenera imashini irabota isatura topi siyaripa ni kuvuga nk'uwo byumva agakurikirana ibi uriko uracisha kumbonesha kure akavuga ati noguha bino bikoresho byo gufasha none cyane. Mbega none nakahe kamo wotera abantu bariko barakurikirana kino kiganiro kumbonesha kure? Akamo notera ni kanini ahanini kugwaruka twitaho gukora umwuga naho yoba yarize ntahave arera amaboko ngo nuko yize ngo arindiriye uko azoronka ubuzi bwa leta kuko umwuga urakiza usivye wo kuroga gusa. None muri uno mwuga wawe urafise abakiriya hariho n'abandi bipfuza kuza kugushorera kugira ngo baguha akazi nakahe kajambo bababwira kugira ngo nabo bumve ziri kurakora ntusho byumva nawe? Yego akamano batera kandi barankunda bivanye n'ibyo nkora nobaha ikaze na karibu ko tumaze gukorana basanga babizi hama ibisigaye nabyo n'abandi bivanye n'ibyo nakoreye abo bakiriye bamaze kwinjira mu mazu yabo bakabibona nabo kuko je sindabibona jemba nabikoze iyo babigiye ntaho mbanzi mugabo uwinjiyeyo yaba wewe cyangwa uwundi aravuga ati mbega isaro wayikoreye kwande yisara manje wayikoreye kwande nawe ugaca uvuga ati ni kwanaga hama rero nkaca ndabatera kamo kubabonye ibyo dukora kutuzanira abakiriya kandi ni byiza cyane n'amavuta n'abariko barabibona bakabona ibiri kuri bakora kuko barabibona kumbonesha kure nabo nyene urabatumirira kuza cyane gose bakaza bagatuma komande n'ikindi gihe rimwe na rimwe basanga bihari bakaca bashika bateruye cyane. Hama rero murakoze kuba mwaduhaye kano kanya hariho benshi ushobora gusaba ko bakuvugisha nk'ubu turiko turavugana ariko ntibabikunda. Tubashimire cyane rero bari mu kiganiro umwuga urakiza kikaba cyariko kiraremeshwa na jewe nyene Karini Hakizimana nkaba n'umukunzi nkongera nkaba n'umukorera bushake wimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB. Kuri kamera mukaba mwari kumwe na Alexini Mubona hamwe na Deborah Ntakisumba. Murakoze naho utaha. Radio Television RTBB ni vyiza by'u Burundi bwiza.